Ikole Fondation Pax Burundi uno mwaka wa 2025 ugira gatanu aho ico kigo gisanzwe gitegura izo nkino aho finali ba misiyo imyaka yose mu kwezi kwa gatandatu ku matariki atandukanye bivanye n'integuro iba yatanzwe. Kuva rero mu mwaka wa 2021 ico gikombe gitegurwa twaratwawe n'imigwi isanzwe itandukanye aho mbere n'umugwi wo mu gihugu c'Ubuganda washoboye gutwara ico gikombe. Aha twovuga nkuko mwagiye murabikurikirana mu myaka kuva mu mwaka wa 2021 ico gikombe catwawe bwa mbere n'umugwi wa Messager Ngozi, hama mu mwaka wa 2022 ico gikombe kica gitwarwa n'umugwi wa KCCA yo mu gihugu c'Ubuganda muravyibuka utsinze umugwi wa Aigle Noir. Hama ku mwaka wa 2023 caratwawe n'umugwi wa Vitalo. Hama umwaka uheze wa 2024 murazi yuko catwawe n'umugwi wa Aigle Noir utsinze umugwi waruje uva mu gihugu ca Espagne ya Académie La Rambla mu gihugu ca Espagne. Uko niko vyagiye birakurikirana mu myaka ine iheze. Uyu mwaka rero bishasha nibiki nkuko twabibanyeshije umwaka uheze ubwa mbere nkuko umworosha yabitanguye bivuga twafata imigwine yo mu cicaro ca Primus League hama igakuranamo tukaronka imigwi ibiri ya nyuma ikina urukino rwa nyuma. Mugabo tumaze kuronka ico no kwita mu gifaransa amadoléance y'imigwi itandukanye twaciye dusanga izo nkino ziza gutegurwa amashampiyona yose akinwa au niveau national yaraheze, aho wacu usanga ama equipe biyagora ko agumya abakinyi kugira ategure igikombe ca Nkuru Nziza Cup. Ari naco gituma twafatiye dufata ubundi buryo bwo kwiyumvira kutumira ko imigwi itandukanye yo hanze kugira ize irakina n'umugwi wo muri wa Fondation Pax wegukira Fondation Pax Burundi ari wo mugwi wa Aigle Noir wowo catugumya gushika ico gikombe gihejeje gutunganya. Uyu mwaka rero ibishasha biriho kuko tuzobazanira umugwi uvuye mu gihugu ca Vietnam, aho mbere uwo mugwi wamaze gutanga confirmation confirmation officielle. Murazi yuko no mu haize ukwezi n'igice niyo twari twakubitiye baratanze confirmation yuko uwo mugwi uzoshika ngaha. N'umugwi ukina division ya mbere muri mihiganwa rikuru rya Vietnam yitwa Dokong Vietere FC. Muraza yuko abafise internet bashaka kuverifya bakara amateka y'uwo mugwi ikina mu cicaro ca mbere mu gihugu ca Vietnam. Rero uyu mwaka urukino rutekanijwe ku itariki ya 28 ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka aho bizobera imakamba nkuko bisanzwe ku kibuga citiriwe umuhisi Petero Nkuru Nziza. Uwo mugwi rero waramaze gutanga confirmation n'umunsi uzoshikirako mu gihugu c'u Burundi uzoshika ku kibuga citiriwe Melchior Ndadaye itariki igenekezo rya 24 ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka, aho mbere banarusavye yuko bokina inkino zibiri. Urukino rwa mbere ruzoba ari urwo rwa finale hamwe n'urukino rundi bashobora gukina rwa selection y'aba muri 23 ans ushobora gukina nabo selection nationale y'abakinyi zo disponible bashobora guca barukina itariki 30 mu ntara ya Gitega imbere yuko basubira inyuma kwigenekerezo rya mbere z'ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi 2025. Nkuko rero bimenyerewe kuri uwo munsi haba hatekanijwe ibirori bitandukanye aho usanga hari abana bari encadré na Fondation Pax Burundi bategurwa igihe atari gito kugira baryoshe ibirori, aho usanga urukino ruteguwe igihe cy'isaha 9 mugabo guva nka isaha 4 haba hari ibirori biriko birahabera. Inaco gituma ngaha mubona turi kumwe n'ubusanzwe bijejwe n'ubu ariko barabitegura, aho bariko barategura abana bangana n'ibihumbi 27. N'ivyo 27 abakobwa n'ibihumbi 17, abahungu nabo n'ibihumbi 10. Abo nabo ni bazodukorera defile itandukanye aho mbere bizo ari ibintu biryoshe turavye ibikorwa Fondation kiragora kugira bigende neza. Hama n'umugwi wa Aigle Noir uri kuritegura witegurira urwo rukino kuko n'urukino rutoroshe kuko uwo mugwi wo mu gihugu ca
Vietnam ni umugwi ukomeye je naragereza amahirwe yo kuja kuri aba academy aho basanzwe bakorera entraînement centre académique yabo ni umugwi udasanzwe ari naco gituma coach aravyumva ariko aritegura kugira azoshobore guhangana nabo mbere n'intsinzi isubire itahukanwe n'umugwi wa Aigle Noir.